Shalom shalom, nizera ko muguye neza aho muherereye hose. Ndabaha ikaze mu kiganiro Inaha Yacu cy'uno munsi. Mu kiganiro Inaha Yacu tugira tuyagire hamwe ikintu bita ubushobozi bw'ikibano. Gute twotunganya ikibano cyacu, kuko ikibano dufise, ikibano tubamwo gifise ubushobozi bukomeye mu buzima bwacu. Ndiko ndavuga ikibano, abumva ururimi rw'igifaransa ndiko ndavuga environnement igukikuje. Ushobora kuba ufise ikibano cyawe kigizwe n'abantu b'imborerwa, nubwo utabura imborerwa tuguha imisi. Mu misi ushobora gusanga utangiye gufata kamwe, mu yindi misi ushobora gusanga watangiye gufata tubiri, kuko nico kibano. Ibwo rero nubwo bushobozi bw'ikibano tugira tuyage rero uburyo umuntu ashobora gutunganya neza ikibano ciwe bigatuma ashika aho Imana yageze ko ashika. Waruzi ko hari ibintu vyinshi Imana yaguteguriye ko uzoshikamwo, uzobamwo, ariko kubera ko ikibano ubamwo udashobora kubishikako. Nk'akarorero muri Bibiliya hari umugabo witwa Aburahamu. Imana imbere yo kwimuhamagara yamubanje kumubwira ati va mu nzu yaso. Kuva mu nzu yaso Imana yarimubwiye ati hindura ikibano, hindura environnement. Hari ibibanza bimwe bimwe nashobora kuguhezagiriramwo. Imana ikimubwira ave mu gihugu ciwabo, hama Imana ikimubwira ati niwavayo nzoguhezagira, nzokuduza, nzokugwiza. Rero hari ibintu vyinshi novuga ikibano giterera mu buzima bwacu. Hari amasezerano adashika bivanye n'ibibano turimwo. Hari ingeso nyinshi zananiranye ko duheba kubera ibibano tubayemo. Niko karero tugira duhereko muri Yesaya igice ca mbere ku murongo igice ca 6 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo mu mwaka Uziya yatanzemwo ngo nabonye uhora Imana avyagiye ku ntebe y'ubwami ndende. Ugiye gusoma kino gitabo ca Yesaya urabona ibice bitanu vya mbere. Yesaya yarasanzwe ari umuvugisho, yaravugishwa. Muri ivyo bice bitanu vya mbere noza kubona ya mirongo Yesaya ariko aravugisha ngo nahe vyavyo vyawe vyotukura tukutuku ngo uhora ashobora kuvyeza bikira derere nka sherege. Bigaragaza ko Yesaya yarasanzwe ari umuvugishwa n'Imana. Ariko igitangaje nuko Yesaya igihe cose yavugishijwe ntiyigeze abona uhora Imana. Ariko ngo mu mwaka Uziya yafamo, mu mwaka umwami yatanzemwo, umwami amaze gufa, Uziya amaze kuva mu buzima bwa Yesaya, Yesaya yaciye atangura kubona, yaciye atangura kuja ku zindi ngezo, atangura kubona uhora Imana. Kare ntiyahora amubona, yarumva ijwi ryiwe, yarumva ico Imana imubwiye, ariko ntiyabona Imana. Ariko umunsi Uziya afa, Yesaya yaciye atangura kubona Imana. Rero iki kiravuga iki? Hari abantu bamwe bamwe bari mu buzima bwacu, bamwe n'abarongozi bacu, bamwe n'abagenzi bacu, ni abo dutegekanya kuzobana, abandi nabo twamaze kubana, abandi nabo rumva nabo twigana, nabo dukoreramo. Gusa kubera ko twabashize novuga mu kibano cacu, ubuzima bwacu ugasanga ubuzima bwacu hari ikintu kinini baterera mu buzima bwacu, bituma ubuzima bwacu hari aho budashika. Nkuko natambwe ndabibabwira, Imana imbere yo kwezagira Aburahamu yaramubwiye ati Aburahamu va mu gihugu caso. Sigura ngo hari ibintu vyinshi Imana itegekanya gukora mu buzima bwawe, ariko hari ibintu bimwe bimwe ukwiye gukura mu kibano cyawe, ukwiye gukura muri environnement yawe. Hari ibintu vyinshi wowe nyene urabizi, hari ibintu vyinshi uzi uno munsi vyakuzibiye. Urashobora kuvuga ati jewe vy'ukuri aba bantu, uwo muntu igihe cose turi kumwe nta kintu kizima mvuga, nta kintu kizima nkora. Kubera iki noneho mugumiza mu buzima bwawe? Kuko uwo muntu burya gutora abantu mugendana, gutora abantu mwirigwana, gutora abantu baba hafi yawe ni ikintu kidasanzwe. Abantu bose barashobora kuba murashobora kumenyana, urashobora no kubakunda, ariko bose si bose bakwiye kuja muri environnement yawe, bakwiye kuja mu kibano cawe bakaba hafi yawe. Ugiye kuraba uburyo Yesu yari ameze, Yesu yari afise abigishwa benshi yigisha. Hamwe muri abo bigishwa benshi harimwo 70 bari hafi yiwe. Muri abo 70 yari yaratoye abandi 12 bari hafi yiwe cyane. Hama abo 12 harimo abandi 3, Petero na Yakobo na Yohana bari hafi cyane yiwe. Hamwe no muri abo 3 harimo na Yohana yari cyane gose yiwe. Sigura ngo
umuntu urumva abantu bose ntukwiye kubazana mu buzima bwawe uko nyine. Hari abantu bamwe bamwe bakwiye kurabira ubuzima bwawe kure, hari n'abandi mukwiye kujya inama n'ingingo, kuko ikibano tubayemo, abantu tugendana nabo baraterera ikintu gikomeye cyane. Ugiye kuraba umwanditsi wa Zaburi ya mbere yavuze ngo harahiriye umuntu atagendera mu nama z'ababi, aticarana n'abacokoranye. Kwicarana apana kuvuga ngo gucokorana, oya, aticarana nabo sigura ngo adafata umwanya yicarane nabo, kuko uko yicarana nabo abaha ikibanza, novuga ati abariko arabashira muri environnement yiwe, bituma Imana irabati umuntu raticara n'abacokoranye ngo adahagarara mu nzira y'abanyavyaha. Arashobora guca mu nzira y'abanyavyaha mugabo ayigezemo atera abandanya. Ico kibanza c'abanyavyaha, iyo nzira y'abanyavyaha ntiyayigize environnement yiwe, ntiyayigize ikibano ciwe, si haba ararengana ahaca nk'uhita. Rero ikibano cacu ni ikibano kidasanzwe dukwiye kwiyumvirako, kuko hari abantu bamwe bamwe ushira mu kibano cawe, ushira muri environnement yawe ugasanga bazanye ingorane. Ibi nivyo vyashikiye abantu bari batwaye ubwato bibagira bashiramwo Yona mu kibano ca muri environnement yabo, mu bibakikuje barashizemwo umuntu yitwa Yona. Uyu Yona yarafitanye ingorane n'Imana, kandi hari novuga ati ivyago vyategerezwa kumukurikira, barabihombeyemo kubera ko bashize umuntu atariwe mu bwato bwabo bashizemwo umuntu atariwe, bibakwegera ivyago, batangura guhomba, batangura ivyo bategerezwa kunguka batangura kubita mu mazi kugira ngo bashobore kunguka. Hari n'abandi bantu bagiriye ubuntu batwara Yesu mu bwato, abo nabo nabigishwa baragiye mu bwato baca baratombora, baca bafata bwa bwato babushiramwo Yesu mu kibano cyabo, muri environnement yabo bashiramwo Yesu. Hamwe nuko Yesu yarari mu bwato, imifunda nubwo yabaye myinshi bagumye bari amahoro. Hari abantu no munsi wo decida gukura mu buzima bwawe, utangura kubona Imana nkuko Yesaya yatangiye kubona Imana, Uziyasi atangiye gupfa, Uziyasi apfuye. Hari abantu no munsi wo kura mu buzima bwawe utangura kunguka. Hari abantu nabo uzana mu buzima bwawe novuga ubuzima bwawe bugatera imbere, vya bindi vyahora vyanka bigatangura kuduga. Uno musi urakwiye kuraba fise abagenzi bangahe, aba bagenzi banzanira iki mu buzima bwanje? Nimba ufise umugenzi igihe cose muri kumwe, igihe cose uba uri kuraka, igihe cose uba uri kuraja imbere akuzimya, uwo muntu uramukunda cyane, mubwira ati ndagukunda cyane mugabo bibaye ngombwa yuko nijana, birabaye ngombwa ko ndakubisa, umwima umwanya, umuhereza umwanya mutoya, kuko umuntu uhereza umwanya munini aracika nkawe. Petero yagendanye na Yesu, Bibiliya ivuga ngo Mpwemu Yera ntiyari bwazi ico gihe ngo abane nabo, mugabo Petero yagendana na Yesu gusa, hama yarageze ahantu kubera ukugendana nawe arateba aracika nkawe. Abantu bamubonye baravuga ngo wewe usa na Yesu. Habati je sinsa nawe nitwari kumwe, amati n'ukuntu uvuga biragusa. Rero abo bantu umuntu igihe cose urashaka peut-être ko hari ingeso kanaka wama wifuza guheba, ariko nimba wifuza guheba inzoga ukabugendana n'abantu bose, iyo bagiye mu kabare atakindi bafata, witeze ko bizohinduka? Oya, urakwiye guhindura environnement. Hari ibibanza bimwe bimwe tudakwiye kwicaramwo bivanye n'ico twihaye gushikako. Uri umunyeshuri ugendana n'abantu kw'ishuri batiga, witeze ko uzoreyisisa gute? Kuko bobo mu mutwe ntiyari y'ishuri, we mu mutwe hari ishuri. Rondera abantu bafise novuga igicapo nk'icyawe hama mujane. Bibiliya ivuga ngo ntabajana bataraganye. Ntushobora kuba ugiye Bugarama undi nawe agiye mu Rumonge hama mujane, umwe agiye hepfo aramanuka undi nawe araduga, ntibifatana. Rero wowe urahitamwo nihe nshaka kuja, n'ivyaye nkeneye. Nimba wifuza kuba umukozi w'Imana, nabaye bantu no munsi washize muri environnement yawe, kenshi usanga turiko turagira distraction zitandukanye, ugasanga wewe uri umukozi w'Imana, uri umuririmbyi wa gospel, wategerezwa gufata umwanya ugashira muri environnement yawe, ukazurumviriza indirimbo z'abantu b'abakozi b'Imana. Ariko igitangaje bakubaze abaririmbyi batatu, fata k'akarorero, uza gutwenimera abaririmbyi batatu baririmba indirimbo zizi, ejo uzotangura kuririmba nkabo, ejo uzotangura kuzana ivyo bazana mw'isi nawe bizane mu rusengero. Ariko hamwe utangura gufata model abana b'Imana nkawe, muriko muja mu rugendo rumwe, ubuzima bwawe uzosanga buriko buraja imbere gose. Rero ikibano cacu ni ikintu gikomeye. Wokura Yona mu kibano cyawe,
wotangara imifunda yari mu buzima bwawe iriko irazima, iriko iratuza. Uno munsi woshira Yesu mu buzima bwawe, wosanga ivyawe vyose biriko biragenda neza, même si imifunda itabuze, imifunda yotekereza. Rero hari abantu dukwiye gushira mu buzima bwacu. Abo nabo ni bande? Ni babandi babona ibintu nkuko tubibona, babandi bifuza kugera nkaho dushaka gushika. Raba igicapo wifuza kuba, curondera umugenzi ameze nk'uko. Raba umuntu wifuza kumera nkawe, cumugira umugenzi. Nimba ufise umuntu kanaka ufata nka modele mu buzima bwawe, wifuza kuzoba umutunzi, ariko igitangaje ugendana n'abantu bagenda baravuga ngo vyaranse. Wifuza kurongorwa, ugendana n'abantu basambuye, uriteze vy'ukuri yuko niwarongorwa uzokubaka rukaboma. Ico nico kibazo nshobora kubibaza. Rero ndagutumiriye kubaka neza ikibano cawe. Hama mwarahezagiwe cyane. Izera ko kino kiganiro cyabafashije. Nimba cyabafashije, ndagusabe ugisangize mugenzi wawe, kuko nawe ashobore kubaka ikibano ciwe, ibintu bigende neza. Mwarahezagiwe.